Shalom shalom. No munsi tugira dukora exercice kuvyo tumaze kwiga. Nibaze ku bantu bakurikiranye icigwa ca mbere do barashobora kuyitahura kurusha ko bari bayizi peut-être. Rero tugira umunsi tugira dukore ku ndirimbo ihereza muri kantike yitwa mbega urukundo, niyo tugira dukorere ko no munsi. Rero turi kumwe twese birashoboka, uze kubigerageza biraza gukundira. Okay, fata note ya do. Bien. Nagira manure bon. Umuntu wari wese mwirinde kuza uravuza abantu turiko turakorana. Imisi yose uzoba utoye gitari uze wirinde kuyivuza. Oya, uri wenyene. Sibyiza. Uri wenyene mu gihe atawundi muntu muri kumwe. Tora gitari umedite ku murya wose wafashe utafashe ukurize ico uguha hama ico mujye uguhaye ukimediteko ushobora kuciyumvira ko hama niho ushobora gutera imbere. Okay. Okay, uze kugerageza ibi hama ahari buturimbo twishobora kwiyumvira nk'akarorero ntarindi si Yesu ntarindi si rikwiye kubahwa rikwiye gushigwa hejuru. Bien, muzokorere rero iyi exercice izobafasha peut-être kwifamiliariza ku kuboko kw'iburyo hamwe nuko izobafasha exercice no musi reka twirangirize ngaha. Uzogira ikibazo gisha muri commentaire naho butaha hamwe n'ibikindi cigwa kizokurikira. Turiko dutera tuja imbere gusa ugira ikibazo ashaka kutubwira aho yakigize kugira ngo umushobora kuzokurikira tuze tugihereko.